Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaye ikaze mwebwe mwese muri kumuratura on Isanamu TV online. Major thanks kuri umaze kugira subscribe kuri YouTube channel yacu. Nitwa Jibril. Ndabaye ikaze muri exclusive interview aho naje kugendera ibiro vya Kuza Musik. Kuza Musik harimo ibintu byinshi cyane. Barafise ama projet atandukanye. Muri ayo ma projet harimo na projet ya studio Kuza Musik record. Tukaba twakiriwe na Madame ajejwe administration et communication. Turabaye ikaze Madame. Namahoro cyane Jibril. Sawa muraho. Namahoro turakomeye. Murakomeye. Ego muraho neza. Namahoro cyane. Akazi kagenda neza. Akazi kagenda neza. Turanezerewe karibu iwacu. Murakoze cyane mwakoze kutwakira. Karibu cyane muri Kuza Musik. Merci. Subwambere by the way tuje ngaha turamaze kuza kenshi ukiwa gatatu mengo. Karibu n'undi munsi. Yeah, tuzoza ni nko muhira. Well, imbere yuko dutangura nashaka duhere gato kuri Kuza Musik. Kuza Musik. Kubera iki mwimviriye kuzana izina rya Kuza Musik? Ni Kirundi nyine twumva ni Kiswahili. Yego. Ni Kirundi ariko no mu Giswahili gifise insiguro imwe. Insiguro nayo nyamukuru irimwo no mu bijanye n'intumbero ikigo cihaye. Gukuza umuziki. Gukuza no kuvana ikintu hasi kakiduza kagishikana ahantu kagikuza. No kuvuga yuko twari haye intumbero yuko dushaka gukuza umuziki w'u Burundi muri rusangi, gukuza abakora umuziki w'u Burundi muri rusangi, gukuza gushikana kure akaranga kacu muri rusangi. No kuvuga ko dufise cyumva ko dufise intumbero yo kugira ahantu tuvanye umugambi cyane cyane ushingiye ku muziki n'abaririmbyi n'abafasha umuziki gutera imbere kugira aho tubivanye naho tubishikana. Numva turi mu ntumbero yo gukura. Iyo niyo nyene nsiguro kandi iryo jambo rifise no mu Giswahili ndibaza nataje inshinzi. Well, kuriko baraturaba turashobora kubidondora tukababwira amazina yanyu. Jewe nitwa Ihorimbere Yvette. Nkaba sanzwe ndiko ndaherekeza umugambi wa Kuza Musik mu bijanye na cane cane administration et communication. Kuko nagize amahirwe yo kugira parcours si vyiza kuvanga indimi ariko reka ndabivuge gutyo nagize amahirwe yo kugira parcours mu bijanye ni domaine y'umuziki no gufasha imigambi ijanye n'umuziki ijanye n'abartistes ijanye na culture itunganywa ryayo kuyishira mu ngiro. Rero nifuje ko ubwo bumenyi nari mfise noshobora kuza nkabusangira n'ikigo ca KuzaMuzik n'abarundi muri rusangi na cyane cyane kuronka cadre ushobora gufashamwo ugashiramwo ubwo bumenyi bufise ni ikintu ciza na cyane cyane kugira ngo ibigo nk'ibi bishobore gukomera kuko kenshi usanga ari ibigo bitahawe amahirwe cyane cyane kwiga no kumenya gutunganya iyo migambi ijanye gutyo. Rero iyo Imana igufashije ugasanga harimo ubumenyi bukeya ubifisemo nibaza ko bari navyiza kugira ngo bisangize abandi kandi kubijanye kugira ngo twese tugire iterambere. Ubumenyi twaburonkeye mu ma projet atandukanye nagize chance yo gukoramwo amwe ngaha mu Burundi yose d'ailleurs. Ego narakoze atari hake nakoze muri menya media cane naho nakuye umenye butari buke ariko kandi nkabasanzwe ndumukunzi cyane w'umuziki w'umuziki muri rusange ariko w'umuziki w'u Burundi en particulier. Nkaba naragerageje nkabona yuko ndamenya akamaro k'umuziki kuko muri ivyo bikorwa nakubwiye nagize amahirwe yo gutunganya umuziki twarakoresha kenshi twarakoresha mu guhindura inyifato mu kwigisha mu kwinezereza donc umuziki nasanze ari igikoresho gikomeye gishobora gufasha iterambere ry'igihugu. Hanyuma rero niyumvira ntimbega abantu bo bakora umuziki murumva yuko bo bari ku rwego rukomeye n'abacteurs bakomeye bakwiye guhabwa agaciro gushigikirwa
kuba hafi kugira ngo bashobore kubandanya bakora ico gikorwa, ariko na cane cane ivyo bikorwa tugashobora kubiha agaciro mu kubishira mu migambi itandukanye, kuko hariho benshi biyumvira yuko gukora umuziki ari ukuwuririmba ugakora concert gusa canke iki, ariko batiyumvira yuko umuziki ushobora gukorwa mu yindi migambi yindi itandukanye. Rero muri ivyo ni muri iyo ntumbero nibaza ko nashoboye gutahura muri urwo rugendo nagize rw'akazi bw'ubuzima bujanye n'akazi, nashoboye gutahura uruhara rw'umuziki, uruhara rw'abakora umuziki mu iterambere ry'igihugu rusangi. Ego. Usanzwe ujejwe communication na administration muri Kuza Musik. Mbega kugira ngo mwiyumvire iryo jambo rya Kuza Musik, mwiyumvire kuza muzanye Kuza Musik, ninde yazanye iyo idea? Ico ciyumviro birumvikana gisanzwe ari c'umuyobozi, umuyobozi wirishira hamwe, ariko cane cane nawe nyene yagikuye mu rugendo rurerure bw'ubuzima, yakoze nk'umuririmbyi, nk'umartiste. Muri iyo parcours rero uri kuraraba Kuza Musik ni yiyumviriwe cane cane ifatiye ku vyo twabonye, ku madefi twabonye umuziki ufise mu Burundi. Hanyuma uravye n'ingene itunganije n'amaprograme ariho, ico twokwita ama service ahari, ni amaprograme aza yishura ibibazo bimwe bimwe uwo mugwi w'abartiste bagiye hamwe bakiyumvira ati mbega ibibazo umuziki w'u Burundi ufise nibi, hanyuma ukagerageza gutanga inyishu. No kuvuga yuko ni kigo kiriho mu maprograme yayo ari inyishu y'ibibazo bimwe bimwe umuziki w'u Burundi twasanze ufise, kugira ngo imigambi nimba tuyikora ariko iza ari inyishu igira ico ihinduye mu muziki canke na situation ziba zisanzweho. Ntibe gusa ari imigambi iriho kugira ibeho, ariko iza ni inyishu. Rero Kuza Musik yumviriwe muri iyo ntumbero. Yuguruwe officiellement ku mugaragaro haciye imyaka 2 iriho. Ego muri 20, 21 et puis 22. Ego. Byabafashe umwanya ungana gute by the way kugira ngo dushireho Kuza Musik? Kuza Musik uravyumva yuko byafashe umwanya munini, byafashe umwanya w'iyo parcours y'ubuzima twaciyemwo y'umuzima cyane cyane wayishize washoboye kuyumvirako ari nawe yirongoye. Iyo parcours byafashe uwo mwanya wose, kuko urabizi yuko mu buzima uraca mu buzima professionnel, nakubwiye yuko ije kwishura ama défi yabonetse, nuvuga yuko byafashe uwo mwanya wose ubwo buzima ni cigwa c'ubuzima, ari naco gituma catumye umuntu yumvira ati reka hajeho iki kigo kugira ngo cishure ibibazo byose by'iyo parcours biba byarabonetse kugira ngo iki kigo gitorere umuti. Ego. Igihe CEO yiyumvira ko mwoza mugakorana muri icyo cyiyumviro ciwe, mwabyakiriye gute? Intumbero nyamukuru irimwo muri iki kigo nuko mu madefi manini ariho, niko kenshi imigambi nk'iyi y'abartiste usanga ari imigambi yiyumvirwa mu gugasanga irimwo uwo mu artiste wenyene, ariko ntibibe igikorwa cugururiye abandi ba acteur bandi, basanga ni wenyene kiri isole, kiri conyene ahantu kirirebanga conyene, niciyumviriwe mu buryo bushobora gushiramwo aba acteur batandukanye bafise ico baba bashoboye canke babazi canke une experience muri iki canke kiriya, kugira ngo ivyo bigo canke iyo migambi ikomere. Ivyo rero bituma kenshi iyo migambi isenyuka ntigira hishika, kuko murazi yuko ata muntu kwikorana umugambi gutamba wirorera biragoye, ariko iyo ushoboye kwegeranya aba acteur batandukanye bituma umugambi ukomera, kuko ufatwa mu mugongo na benshi kandi umwe wose akagira icazanye aterereye ku bumenyi bafise. Rero ni muri iyo ntumbero urongoye iki kigo yanteye iteka nanje nkuko n'abandi bagenzi banje dukorana ngaha. Ego ni equipe itari nto,
ego bon abarimwo bangana gute n'umugwi ushobora kubushika abantu batanu canke batandatu bafise ico baterereye umwe wese nkuko nakubwiye ndafise ico nterera muri administration na communication kuko muri parcours yandi ndafisemwo ivyo ndabizi ko harimwo abazi ibijanye na production n'ibijanye no gufasha abaririmbyi kubashigikira mu migambi yabo no kubaherekeza harimwo abazi ibijanye cane no gukoresha ego ubuhinga bwo kumenyekanisha ibikorwa biriko birakora donc urumva ni numugwi utari muto ariko kandi si umugwi wugaye nabikubwiye numugwi wiyugurura cane uza urikora ku bantu bose afise ico bashobora guterera ari naco gituma urumva rero sabo bonyene n'abantu batandukanye ni mwebwe abamenyesha makuru kuko murazi ko ibikorwa nk'ibi ntibishobora kugira aho bishitse bidafashwe mu mugongo canke bitamenyekanishijwe n'abamenyesha makuru urumva ko umugwi si muto ni umugwi munini ego ugerageje kutugira udukire ku mayange imwe mu migambi mufise uwa mbere twarawubona sivyo yego imwe mu yindi migambi musanzwe mufise ni imigambi y'abaki Kuza Musik rero ifise imigambi itandukanye umugambi umwe wari uwo gutangura kuko twasanze ikibazo nyamukuru nuko haboneka ibikorwa vy'abaririmbyi bifise karite nziza cyane ego kuko twasanze yuko mu ikibazo suko tudafise ibikorwa turafise ibikorwa ariko kubera ubuhinga buto bituma ibyo bikorwa biguma ngaho iwacu bidashobora gusohoka ngo bisayangane mu makungu nk'ibindi bikorwa by'abandi ibyo rero bituma uburundi kuvyerekeye ibikorwa by'abahinyanyuzi by'abaririmbyi butaboneka ivyo rero twimve tuti mbega umuziki wacu dukora n'inguvu nyinshi tukunze kandi sinzi igikorwa c'abaririmbyi nibo bakizi ni igikorwa kidasanzwe gikomeye c'inguvu nyinshi ariko kugikora ntikigira aho gishikera ivyo ico ni kibazo ubwambe twimve tuti turakwiriye rero un programme igisata citaho ibijanye n'ibikorwa ariko bifise karite arico twise Kuza Musik production Kuza Musik production ubu rero niyo duheruka kuronkamwo un studio iri moderne igezweho n'ivyuma bigezweho bizodufasha cyane gukora ibikorwa by'abaririmbyi bigezweho ariko si ibikorwa by'abaririmbyi gusa nabikubwiye kuko umuziki ni ikintu gica mu ma programme menshi abandi acteurs bashobora gukoresha ariko kandi nibi bikoresho dufise ni ibikoresho bishobora kudufasha tugira ihuriro n'abandi acteurs bakora mu yandi ma programme atandukanye ari naco gituma lo studio dufise ngaha izoba yugururiwe imiryango ku baririmbyi en particulier spécialement cyane by'umwihariko ariko no ku bandi ba acteurs ama ONG abantu bakeneye gukora ama emission kugira ngo tunatera imbere tunakore n'ibiganiro bijanye n'abaririmbyi tunakore n'andi ma programme yandi litubere ihuriro ry'abanyamuziki hamwe n'abandi ba acteurs urumva mu bajanye n'iterambere abantu bafise impano bose muri rusangi ariko kandi n'abandi bantu gukora yuko amantuze ya audio sonore akoreshwa mu bintu byinshi amafilm ama publicité kandi bitandukanye ego abantu bose ba acteurs tuhurire ngaha muri studio bitubera kajyo kuguhura no kuvuga no kuyaga hama dukore ama partenariat yandi iyindi gisata gikomeye ni gisata kijanye no gushigikira no guherekeza gufasha abaririmbyi ari Kuza Musik label ariho tuzokora ibintu bijanye bita management y'abartiste kuko nabantu babakeneye encadrement babakeneye gushigikirwa babakeneye gukorega urutonde rw'ibikorwa byabo babakeneye kuvugirwa babakenewe ababaherekeza mu migambi yabo bayitaho imbere yabo kuko umuririmbyi wenyine ntiyoshobora kwikorera ibyo bikorwa byose abakeneye structure umuntu amufata mu mugongo ico gikorwa rero ni muri iyo programme zoshobora kugikora tukaba twanatanguye kubikora tukaba dufise artiste andi mwag ko tushaka gukora ibintu twerekanya akarorero mbega akarorero nakahe
ico dutanze ko akarorero ni iki ariko kandi bikaba yuguruye no kubandi ba artistes bivanye n'amasezerano azokogwa hagati ya KuzaMuzik nabo bandi ba artistes tuzoba dushobora guherekeza canke gufata mu mugongo. Ikindi naco kijanye na programme yindi ni gutunganya ibiteramo. Ibiteramo canke beno vyita gute evenement ni ibiteramo nyene. Ibiteramo canke amakoraniro canke imisi mikuru canke imisi dasanzwe na cane y'umwihariko ijanye n'umuziki kandi n'abartiste. Ivyo rero tukazogeza kubikora tuniyumvira cane ku biteramo bishobora kugira akamaro na impact kuko abaho n'ibiteramo bishobora gukogwa aho guca agaciro umuririmbyi bikakagabanya canke bikamutera uburuhe gusa ariko ntigire impact kuko inkuko nabibabwiye nuko KuzaMuzik yaje ishaka kubinyisha rero ivyo bikazokwiyumvirwa mu buryo buri très innovatif kwiyumvira ikintu gishasha kitamenyerewe ariko cane gisigira isomo ryiza ababa bakurikiye ivyo biteramo. Ikindi naco ni ikintu kijanye n'amaformation n'amarenforcement de capacité. Twasanze mu bintu bikenewe cane hariho n'ubumenyi burakenewe muri aba artistes muri aba acteurs bose bari autour y'umu artiste bamufasha. Hari aba producteurs, hari mwebwe menyekanisha mu binyamakuru byanyu ibikorwa by'abaririmbyi mbemwe bimenyekanisha gute mbega n'ubuhe buryo bwiza bwo kumenyekanisha kugira ngo bigira agaciro kandi biha agaciro uwabikoze bikogwe neza mbega vyogenda gute. Hariho aba producteurs nko nakubwiye, hariho nabo muri leta basanzwe bafise ibikorwa byo gushigikira aba artistes mu nshingano zabo. Hariho amahugurwa menshi akenewe kw'ivyigwa vyinshi bikenewe kugira ngo dushobore twese kugira ico dukoze muri domaine ariko tugikore kandi dufise n'ubumenyi. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane naco kandi ni domaine twasanze harimwo ikibazo. Nakubwiye yuko ari twagerageje kwiyumvira ku buryo KuzaMuzik iza amaprogramme abaho aba inyishu ashobora gusaba kunyisha y'ivyo bibazo. Hanyuma rero umugwi wa nyuma ni umugwi wanatu twawisoko kuko twasanze mu migambi y'aba artiste barafise hari ikibazo cuko usanga nkuko nakubwiye bafise bunyakamwe batari mu migambi isanzwe iriho badafise kumenyera kwitaba no kwishura ku migambi yatanzwe n'abandi ba acteurs. Là je suis en train de parler de quoi? De projet. Hariho programme y'ama projet kwitabira kwishura amapera a proposition aba yatanzwe n'abandi. Hariho aba acteurs bandi batandukanye bagira bati twifuza umuntu yokora umugambi uyu n'uyu usanga kico gihe kenshi aba artistes basigara inyuma nkuko mengo ntafise ico batanga ariko abatisi ico batanga kuko nakubwiye bafise uruhara rukomeye bagira igikenewe rero nukumenya ko uruhara rufise hanyuma ukaza ukishura kuri izo proposition zatanzwe kugira ngo nawe ugire ihuriro ryawe kandi n'umuziki ugire uruhara runini mu migambi isanzwe iriho yiterambere. Abartiste ntibari apart n'abacteurs bakomeye n'abarundi bafite ico baterera gikomeye mu iterambere ry'igihugu. Rero kwishura mu migambi isanzwe iriho iri kwirarangurwa bakaba ariho bari bakishura muri iyo migambi bakagira ico baterereye muri iyo migambi mu projet ariko ararangurwa. Ico naco ni ikintu gikomeye cyane kiri namwe n'icigwa kinini kuko kenshi nta bumenyi kenshi usanga babufise muri iyo parcours usanga harimo n'icigwa. Rero guhura nabo acteurs bituma bibamenyereza uburyo bwo kwinjira no kuba mu migambi isanzwe itunganijwe n'abandi ba acteurs. Ego wavuze ko mufise imigambi myinshi harimo umugambi wa label gutunganya ibiteramo bitandukanye
gushoboza aba artiste muzoba mwasinyishije muri Kuza Musik ndetse n'abandi kuzogira ama participation atandukanye. Reka duhere kuri label gato. Turakunze kubona amalebo menshi yasinyisha abantu batandukanye, ugasanga nibagumyeho muri izo management igihe kinini baciye bavamo, ugasanga amasezerano ari flu, abantu ntibamenya ngo yasinye imyaka ingahe, ngo bazokorana gute. Ni handi uca wumva umuntu yavuye muri Kuza Musik, tuzokumva gusa yavuye muri Kuza Musik, tutazi nyene byari bimeze. Muriko mwitegura gute kugira ngo ayo masezerano muzosinyana n'abo bantu ezobe ari clair kumenyesha amakuru clair ku bantu bose? Ego ikintu gikomeye nasanze ni kibuze muri domaine kenshi, muramba bariko ngiyanza kubivuga nkuko ndavyiyumvira jewe mu byo maze kubona, niyumvira ko ari kiyago c'ukuri kiri realiste. Mbega wewe nk'umu manager réellement mu by'ukuri ushoboye iki? Ushoboye iki kugira ngo ntiwizeze umuntu ibidashoboka? Ushoboye iki kugira ngo ntutangure amasezerano yawe kububesha? Ushoboye iki kugira ngo ugire partenariat yubahisha umuntu, itamufata nk'umwana, itamufata nk'igikinisho, ariko imubahiriza mu kumubwiza ukuri icaho ushaka kumuvana, ushaka kumushikana n'uburyo ufise bwo kugira ngo umuvana aho hantu mushikana aho hantu. Ndiyumvira yuko iyo amasezerano abaye mu kuri, ibintu biri realiste, bituma abo bantu bose bagiye muri ayo masezerano bumva batekanye. Umanager agatekana kuko hari ukuri yayaze nuwo ajeje gushigikira, hanyuma n'ubushigikirwa nawe nyene agatekana bivaye n'ukuntu yabwiwe ukuri. Jere ico ndico niyumvira ko arico shingiro rikomeye. Ivyo rero bifatiki biraja kuraba ati mbego n'umuziki wacu w'u Burundi ugeze ku rwego uruhe, ibishoboka nibiye, sivyo? Yego. Nta kibuza ko abantu batera imbere burya mushobora gutangura bito ariko bigakura. Kuko mushobora gutangura binini nivyo kwigere bibaho kuko mwibeshe mu masezerano. Rero niyumvira yuko amasezerano azobabaye hagati ya Kuza Musik nabo izobiri ko yafata mu mugongo, azoba amasezerano cane ashingiye ku kuri appréciation de la situation, ari réaliste, na cane dufise intumbero nyamukuru yuko ufashwe mu mugongo afatwa mu mugongo by'ukuri, ashigikirwa bijanye nico twe twiyemeje kandi kiri realiste, kitashingiye ku bubeshi canke kurenza urugero canke no kubesha ukagabanya ibyo bategerezwa gushikako, kuko intumbero ya mbere nkuko nababwiye ari naco ciza nuko le label iyi projet yose ifashwe mu minwe n'abartiste. Ibyo bintu babishizeho baravye ibibazo bisanzwe biriho muri uwo muziki. Urumva ni projet y'abartiste pour les artistes. Urumva yuko quelque part bizofasha kubika cane inyungu z'umuririmbyi cane no kuzikingira uko bishoboka kose. Hama kugira muzosinyishe amasezerano abo bantu muzoheza murabibiki? Ni vyinshi biriko birigwa kandi bikinonosogwa kugira ngo dushobore guherekeza neza umuririmbyi. Sinibaza ko noshobora kubidondagura byose ngo ndabiheze, ariko ego cane ariko nkuko nakubwiye biri realiste, biri mu kuri, bifatiye ku byo tuzoraba byinshi bitandukanye kugira dushobore guherekeza neza niteka, dushigikire neza niteka umuririmbyi tuzoba twiyemeje ego gushigikira. Okay. Ariko ikiri nyamukuru nuko aronka ibikorwa bifise agaciro, ego bifise karite, ego
aho ni sawa. Hama tuvuge ko muri ko muravyitegurira by the way kuzosinyisha abo bantu muramaze kubaronka canke muracyarindiriye ari igihe mwihaye kugira ngo muzobitangure? Ego hari igihe twihaye kuko nkuko twababwiye turanihana n'urutonde b'ingene turakora ibikorwa kugira ngo dushobore kuza turanaraba nuko ibikorwa twiyemeje twashoboye kubikora kuko mushobora kwiha ibikorwa byinshi kenshi ariko ushobora kwihana ibikorwa byinshi ntunabikore. Rero turiha urutonde bw'ingene turabikora. Ubu cane cari cihutirwa cane cari cadutwaye n'umwanya utari muto kwari gutegura ibijanye n'iyi installation y'i studio no kutegura ivy'imigambi yayo yose ingene izokora niki n'ibintu n'urutonde nago nyene rutaba rusanzwe kuko ikintu nk'iki gishoboye gukora mwimvira umugambi mbega kwishiraho ni kimwe ariko inyuma hari ubundi buzima butangura bwo kuraba ingene izokora gute bizokorana n'abande mbe bizogenda gute kuko gushira ikintu umugambi nk'uyu hariho n'uburyo bugenda gusaba ego uburyo butari buke abakozi ahikorera amasharge ntabari make rero no kwiyumvira ati mbega izobaho gute bizogenda gute bizokora gute kugira ngo ubwo buryo bandanye buboneka hanyuma nayo bandanye ikora ego mu rutonde gwiza. Merci beaucoup. Hama ku kibazo cyo gutegura ibiteramo cyo gipanze gute muzoza murabitegura gute? Gutegura ibiteramo hariho ibiteramo bitandukanye hariho ibiteramo byo kumenyekanisha ibikorwa biba byakozwe hariho nk'ibikorwa biba byakozwe mu studio si un album qui est produit yakozwe muri studio canke ibikorwa byakozwe hariho ama concert murabizi yuko muri ibikorwa byiwe bimenyekana mu buryo butandukanye ama concert hariho ibikorwa byo kumenyekanisha imigambi ega abaririmbyi bafite imigambi ikomeye ego myinshi hama rero mugabe ikintu giba gikenewe niki nuko umuntu yiyumvira mbega iki gikorwa ngomba nkore ni giki intumbero nshaka gushika ko niyihe hanyuma akatunganya ico gikorwa kikagira ishusho y'intumbero ashaka gushika ko plan yose ifise ego mbega nimba ari album shaka ifise intumbero yihe mfise intumbero yihe shaka izoshikire bande ni bande boza muri ico giteramo beco tunganywa gute mbega hari uburyo bungana gute mbega nkoresheje ubu buryo notunganya gute mugabo bwanshikire n'ijya ntumbero ni ibintu rero byinshi vyihwezwa nico gituma ari igikorwa kiri ukwacu kizo kwiyumvirwa ukwacu kugira ngo umuntu agifatire umwanya kuko iyo bakoranije abantu ariko bakagenda batamenya intumbero ico gituma bakoranije uba uhejeje ego udashikanye intumbero washaka gushikako ari naco gituma rero ari ibikorwa byo kwiyumvirwa selon ico igiko kizoba kihari evenement yotunganywa gute kugira ngo ishobore gushikira objectif canke intumbero twihaye niha igihe kingana gute kugira ngo muzobe muri prêt gutangura gutunganya ivyo biteramo ndayibagije kubera turaja mu gihe cy'akaruhuko hari abantu bari muhira hari abantu bazoza mu vacances hari abava hanze baza tora tubona nandi mwag afata urugendo agenda kuvuza hanze eski uriko muriyumvira ko namwe mwotunganya ikintu bagiye abantu agenda kuvugiriza nawe ko yobazana ngaha akaduhasho dufise imigambi itari mike muri ivyo rero harimo urukwirikirane rw'ibiteramo biteguwe mu gihugu hanze n'ahandi mu buryo butandukanye ariko kandi nkuko nababwiye muri izo ngendo nyene haraba kuyaga n'abandi tukabahatiza kuza n'iwacu nkuko natwe tugenda nabo nyene tukabahatiza kuza ivyo rero mu minsi iza tuzobamenyesha tubahe n'urutonde rwiza rw'ingene bitunganijwe ariko mumenye yuko ari ibintu turiko turiyumvira ko atari ivyo vyonyene ariko n'ibindi biteramo dushobora kwiyumvira biha agaciro ibikorwa by'abaririmbyi si concert gusa ariko hariho n'abantu twifuza yuko bagira ako kamenyero ko gukunda umuziki wacu tukabibakundisha rimwe biradusaba kubasanga iyo bari
mu bibanza barimwo bateramiramwo tugakora ibyo biteramo bijanye nuko dushaka ko abo bantu nabo nyene babimenya ibyo dukora tugakora n'indi migambi dushaka yuko n'abantu bugurura amatwi bakamenya ibiko birakogwa urumva ni dufise programme no kuri nziza turiko turiyumvira ko kandi mu minsi tuzoshira habona nibaza ko izogira cifashije muri industrie musicale y'u Burundi. Speaking of my events muzoba murayategurira ngaha nyene cyane ndashaka gato tugire conclusion eski ivyo biteramo vyacu tuzotangura muri KuzaMuzik bizoba ari ivyo mu Burundi gusa canke hariho n'igihe muzoza murafata ingendo ukaja kubitunganiriza hanze ukavuga ati KuzaMuzik yateguye igiteramo ego ni ibice bitandukanye ariko cane ngaha iwacu harakenewe hari ibikorwa bikenewe cyane hari ibikorwa bikenewe byo gukundisha umuziki wacu aba bari ngaha nyine twebwe turi ngaha ibyo rero byinshi birateguwe ngaha ariko kandi hari n'ikindi gice kuko murabizi yuko ibikorwa byacu bikwiye no kumenyekana nimba tuko turatanga ibikorwa bifise qualité twavuze ko biri competitif bisohoka ifoko bisohoka rero izo strategies ziriho kugira ngo umuziki nawe ushobore gusohoka kandi kinezereje nuko maze kubona yuko n'abarundi benshi bari mu bindi bihugu ubu bose bariteguye kugira ico bafashije kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kumenyekana ahandi abo acteurs bose rero bafise ico bifuza banyotewe kubona ibikorwa byacu bishika ahandi abo acteurs bose tuzobashikira tuzobashikira turafise imiryango yuguriye bikwiriye dufise n'ishaka rikwiriye ryo kugerageza kurondera ubushoboka wese ariko iyo ntumbero tukayishikako. Wow, I like it. Hama hariho point wavuze ari point yo gufasha abo artiste bari muri KuzaMuzik bakagira ama participation atandukanye. Ndashaka kumenya eske kugira ngo abo artiste banyu baze baronke izo participation ni mwebwe muzozirondera canke muzorondera babandi nyine basanzwe bazi ingene zigenda ega kurondera participation burya n'uruhara rw'umuntu wese cyane amaze gutahura agaciro n'akamaro k'umuziki kw'abaririmbyi twebwe rero nk'uko nabikubwiye tuzogerageza kubivuga no kubivugira mu rurimi rutahurwa no mu mvugo itahurwa n'abo acteurs bandi batandukanye kuko ico ni ikintu gikomeye ingene tuvugira umuziki ingene tuvugira iyi domaine mu buryo butahuritse mu kwerekana cyane akamaro uruhara rufise mu iterambere ry'igihugu ibyo ni bimwe bikomeye nibaza ko iyi domaine ikeneye abayivugira rero izo participation zizova kuko natwe twashoboye gukoresha ubumenyi dufise gukoresha abashoboka bashobora gutanga ubwo butumwa bavugira umuziki sinzi ko ndiko ndishura ikibazo bambajije bashobora kuvugira umuziki muri migumvikana bagerageza kwerekana akamaro uruhara rukomeye aho niho hazova kugira icizere umuziki no kugira icizere aho ukora ni ngaho mbega tubivuga gute tubisigura gute mbega mu byo tugiye kubikora aba acteurs bandi tubasigurira gute kuko hariho abashobora gutanga ishusho yuko ari migambi rinci yaho yo kwinezereza ko muririmbye muhitana aho ushatse aho ubonye ukamukoresha ibyo ushaka ico nico gicapo dushaka gukuraho dushaka ko batahura yuko umuririmbyi afise mugambi kandi murabyumva birakomeye kuko aka kazi abaririmbyi bakora nakazi kenshi gatunze imiryango yabo gafise aho kabakura kabashikana barafise igihe cyose baratonda bagakora nabo nimba bimeze gutyo rero murumva yuko ari abantu bakwiye kubahwa no mu kazi kabo hamana cyane kugira abantu bashobora kubivugira bizotuma izo participation deko turavuga ziyongera
ziyongera kuko abantu bazobigira icizere batahure n'imigambi bakora bayitahure neza bayumve bayitahure bayikure muri wa mufuko munini batereramwo ibintu ivyo ari byo byose ushire ahabona ahabona kandi babihe n'agaciro ego ngomba kuvugira n'abafise n'abasanzwe bakora ibintu by'akaranga peut-être abivuga amazina hari abandi usanga baririmba zijya ndirimbo nyine z'akaranga mwariyumviriye nabo muri Kuza Music gukuza nabo muri icyo gisata cyabo cyane gose twarabyiyumviriye sinzi ngira n'ujya munsi igihe mu butumire twatanze hariho benshi bari muri iyo migwi excusez-moi hariho benshi bari muri iyo migwi kuko twe twiyumvira karanga en general ego turakimvira en general ko twiyumvira tuti ubutunzi bw'ubugakaranga nubwo butunzi bwose nabo bose bakoranye ico nico gicapo ciza dushaka gushira mu makungu kwereka urundi bwacu tukamenya ko dufise ubutunzi bukomeye ariko kandi tukereka n'amakungu tugatwara marke yacu marke yacu numva nishobora kugenda abo bandi tubasize inyuma ari naco gituma twifuza yuko nibi bikorwa nkuko nababwiye iyi studio nibindi migambi tuzoba turimo bikurikira abo n'abantu dashobora gusiga inyuma nkuko mwabibonye bya musi benshi niho bari twagerageje kwiyumvira muri rusangi abo bantu bose kubashira hamwe Okay, félicitations ku gikorwa mwakoze cyo kugurura studio Kuza Music. Hama ndashaka kumenya mwakiriye ubutumwa butandukanye bw'abantu babakeza bimwe mu bintu byabakoze ko ni byahe ku bantu babonye ouverture ya Kuza Music Studio? Jewe ntangure kuvuga kimwe mu byo nabonye byankoze ko cyane naranezerewe cyane kuko ni indoto yanje nini yo kubona artiste ahagaririye igikorwa kinini ciza muri cadre yubashe n'ibikorwa byubashwe akaba ariwe abihagarariye kandi akaba abitwaye neza kuko ndazi ko muri parcours cyane y'abartiste kenshi hariho abashobora kubafata nk'abantu badafise ico imigambi minini bashobora gutwara ariko ico ni ikintu kigaragaza cyane mu bantu bose bari hajya yuko ari abacteurs bakomeye bashobora gukora kwa entrepreneur kandi bagashobora gutunganya no kurongora imigambi bashizeho kandi bakanashigikirwa rero kuri jewe cari ikintu kinini cyane hanyuma cyanezereye nuko nasanze ico cimve ntagifite jenyene nasanze n'abandi babibonye ari abantu bose nabo nyene batangaye kandi n'abantu bari bavuye mu bikorwa bari abantu bavuye mu bikorwa bitandukanye je nongeye ko numva nabikunze cyane sanzwe ndumwigisha muri kaminuza nanezerero kubona ko hariho n'abandi dukora ibikorwa bimwe bari bahari bafite n'amabanga menshi manini bari bahari kandi ico cashimwe n'abantu batari bake bari bahari babiha agaciro ubwo nibwo butumwa bwinshi bavuga bati turatangaye ni vyiza cyane ariko rero uko nakubwiye byari vyiza cyane kandi kwizurwa n'abantu bakanabikenguruka ibintu ni vyiza cyane ariko igikorwa kiri nyuma nico kibari ari kinini kuko kiyacizere n'ujya munezero byateye abantu ni vyiza yuko ubandanye ukora neza kugira ngo icizere bagushizemwo ukimerite rero en même temps ni ibintu vyiza cyane nibaza ko byahaye inguvu cyane abarongoye ikigo n'abartiste biinvestishije kugira ngo igikorwa gishoboke na equipe yose yinvestishije kugira ngo igikorwa gishoboke ni ibintu byabateye inguvu ariko kandi turazi neza yuko urugendo rusigaye ari runini cyane kuko dutegereza kubandanya tumerita kiyacizere nari rya shusho ryabonetse rya munsi kugira ngo turirenze
dushoboye gutanga ibikorwa nkuko twavyiyemeje kandi dukorera service nziza yamaho do qualité ego yamaho uko gukora imigambi hama ntifate ntigira ishingiro dufise stabilité baranditije amajambo y'igifaransa dufise stabilité biratuma icizere imigambi imwe abantu bayigirira kitabandanya rero twimva tuti ni vyiza tubandanya twiga twiyumvira tubaza n'abandi kugira ngo imigambi twagiye dushobe kwirangura tuyirangure neza ariko kandi igira ishingiro yego hama reka mbarize n'abandi baririmbyi hariho nk'abaririmbyi babonye studio ukuntu imeze ari nziza iri ku rwego bakiyumvira ati eske tuzoshobora kuja muri iryo studio ngo turirimbe bivanye n'ivyuma bafise akanoti bazoduca tuzogashobora duhumuriza abo bantu ega nico kibazo nakikubwiye nakivuze kare navuze nti uwo mugambi si umugambi wateguwe n'undi muntu ni umugambi wateguwe n'abartiste kugira borohereze kandi ni umugambi wateguwe mu ntumbero yo kwishura ibibazo byari bisanzwe biriho nimba umu artiste andi mwag yashoboye kuja muri studio ico kibazo kikamushikira iyi studio izoba inyishu sivyo izoba inyishu kuko urumva n'umugambi wakozwe n'umu artiste n'abartiste kugira ngo wishure ibivyo bibazo nkuko nababwiye equipe iri ngaha ni equipe ifise une expérience parcours yagize kandi ni equipe isanzwe ifise na souplesse korosha no kugerageza kubaza abandi bose kugira ngo ma service atangwa ama service meza kandi ari efficace kandi atavuna atirukana uje ariko kandi tukumvikana ku kintu kimwe tukumvikana yuko twese dufise intumbero ya qualité sivyo ico tucimviriye uje gusaba service natwe tuyitanga turaronka ahantu duhurira sivyo no gutahurana kuko nawubwiye ari ujejwe ibikorwa byo muri studio ari we big bass asanzwe nawe afise parcours nk'umu producer donc arafise ico abiziko nk'umu artiste yashize inuze asanzwe abiziko nk'umu artiste bisobanura yuko nibaza ko ikiyago kizoba hagati yatwe ya Kuza Musik production numu artiste kizoba ikiganiro bashobora guhuza cane ico nakubwiye imbere tukashira ikintu cyitwa qualité nukuri yego twashize imbere abarundi n'uburundi bwacu n'impano z'abarundi mbega ku bantu bazova hanze bagashaka gukorana na Kuza Music azoba hari iryo tandukaniro like umurundi imbere umunyamahanga gato habe hariho espace umurundi imbere umunyamahanga turamukeneye kugira ngo twechange experience atari gusa ku baririmbyi gusa n'aba producteur n'aba bahinga b'abahinyanyuzi y'umuziki turabakeneye ko baza ngaha burya guhura n'abantu ko baza mugakorana bafite ico bagukurako ariko nawe ufite ico bakurako ivyo rero twe turabishaka ku privilege cyane ko tuba ko iyi studio ibe na Kuza Musik muri rusange iba ihuriro ry'abo bantu tukagira ico batwizeko na canje natwe twabiga ku ikintu rero nje gituma ingene bazoza uburyo buzoba ingene tuzokorana iki bizoba cane twitayeho yuko baje muri cadre yico tubakurako nico badukurako cane ego imbere yuko tuja muri speculation yindi ariko speculation nkuru nini ni kugira ico umuntu mukuyeko kuko ico mukuyeko uzokigumana nawe mwica gutwayeko azokigumana igihe kinini ya kurusha ibindi bintu bindi bien que navyo nyene tuzovyiga kuko muravyumva nko nababwiye ni gikorwa gikenewe uburyo kandi kizobandanya yego murakoze cyane Madame Yvette kuri ibi Vyinshi mwatuyagiye bijanye na Kuza Musik murakoze cyane kutwakira nimba hari ico tutoba twavuze urashobora kugicishamo kugira ngo
duheze ikiganiro cacu. Ego ni kubashimira no kubashimira ko mwitaye ibikorwa ko birakomeye nkuko nababwiye birakenewe ko iyi domaine y'umuziki abantu bayifata mu mugongo bakayishigikira cyane gutahura agaciro kibi bikorwa kumenyesha n'abandi ba acteurs benshi yuko umuririmbyi n'ibikorwa vyiwe ari ibintu bikomeye mu iterambere y'igihugu bitosigwa inyuma hakabaho n'imigambi myinshi yiyumvira ku baririmbyi yiyumvira ku migambi yabo nuko imigambi y'abandi bantu bose bayiyumvira bakaja mu buzima bw'iterambere ry'igihugu nkuko abandi ba acteurs bose basanzwe bari mu migambi y'iterambere ry'igihugu niba ba acteurs bari izore ariko bakaba abantu rero abantu bose badufasha basanzwe bashigikiye bafata mu mugongo ibikorwa nk'ivyo ndabashimiye cyane na cyane ku rwego rw'igihugu rurakomeye kuko ibikorwa byose tukora tubigirangurira mu gihugu gufatwa mu mugongo gushigikirwa kumvirizwa ko imigambi y'aba artiste ishigwa imbere iba prioritaire aussi mu ma politique y'igihugu ntisigwe inyuma muziki ntusiga inyuma ibikorwa by'abahinyanyuzi ntibisigwe inyuma ibyo birakenewe kandi nta agaciro igihugu kiba kiguhaye karakomeye cyane kurusha ibindi byinshi biratanga agaciro gakomeye donc abantu bose abakwiza tunga birakenewe ko bamenya ko dufise abahinga kandi ku bikorwa byabo nabo nyene abahinga bashobora kubimenyekanisha bashobora gukorana ni partenariat ego barakeneraniye bafise ico bozana n'abandi bafise ico ego twinjire muri aya ma partenariat aha agaciro n'agateka abari arimwo bose nico nimvira ko nashaka gushikiriza abasanzwe bafasha mu mugongo ibyo bikorwa nabyo ndabashimiye cyane. Merci beaucoup. Wakoze cyane. Ndagushimire nawe wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu cyari kirekire mugabo si kirekire cyane. Ariko tuyagira byinshi ku bijyanye na Kuza Music project irimo ibintu byinshi bitandukanye harimo Kuza Music production n'ibindi byinshi mugiye kuzoza murabibona. Ndagushimire cyane kuri wowe wafashe kanya ko kuraba ikiganiro cyacu. Nitwa Jibril. Until next time, nari muri exclusive interview na Madame Yvette ajejwe administration na communication muri Kuza Music. Until next time, bye bye.